turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubona, turavuga turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga turavuga imirimo iyo twakubona, abiringiye abiringiye abantu barabahemukira, ese ese babahanga amaso bakabakoza isoni, wewe wewe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, abwikuzo abikuzo mana yanjye urabikwiriye, wewe wewe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, abwikuzo abikuzo mana yanjye urabikwiriye, wewe wewe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, abwikuzo abikuzo mana yanjye urabikwiriye, wewe wewe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, abwikuzo abikuzo mana yanjye urabikwiriye. twongeye dukomera amashyi Yesu. Haleluya. Twimenyereza gushimira Imana. Nawe utuba ufise ibigaragara utanga mugabo ukaba ufise ishimwe rivuga imbere y'Imana rirafasha abandi. Ariko iyo ugeze mu nzu y'Imana ukavuga ubukuru bw'Imana, ukavuga icyo Imana iri, bitera Imana gukora. Haleluya. Mbega wese ko urashobora kuzamura ibiganza gutya utanavuze, uzamuye ibiganza gusa, umutwaro wari wasize muhira wananiranye kuko azamuye ibiganza gusa. Kuko iyo umuntu azamuye ibiganza gutya birasobanurwa ngo ndananiwe, shize byose mu maboko yawe. Iyo uzamuye ibiganza uri kurahimbaza Imana hari imitwaro yishugwa utasenze. Rero mukwiriye kumva iki kintu cyo guhimbaza Imana sica abaririmbyi, nicyo umuntu wese. Imana ukwiye kuyihimbaza mu byo yaguhaye. Mu byo yaguhaye nabyo harimo n'ubuzima, imwemu. Haleluya. Imwemu nibwo butunzi bukomeye Imana yaguhaye. Ukwiye rero kubibyaza umusaruro, imwe mukazikoresha ushima. Kuko umuntu ashobora gukoresha umwuka avuga amajambo atagira umumaro, yidodomba. Imba ari ikigwanishwa Satani akoresha mu gutsinda abantu, ni ikigwanishwa cyitwa kwidodomba. Umuntu akidodomba mu mutima kumva umenga karabaye, Satani yajya abaguheceje. Haleluya. Ibyo nukwiriye kubika ikibanza mu mutima wawe, ukwiriye guha ikibanza amashimwe. Amen.
mwimenyereze gushima mu kuririmba. Iyo ngeze mu nzu y'Imana, iyo nahageze mu nzu y'Imana simaka indirimbo ndayimenye, kuko simpimbaza Imana kubera indirimbo ndayizi, ariko mpimbaza Imana kubera ikiriko kirava muri je. Haleluya. No haguruka gusanga zamura ibiganza, Imana irabona ko ndiko ndayishima, irabona ko ndiko ndayishima. Ikintu mucumve abarepentance, nimukwiriye kuza imbere y'Imana muzanye ibibazo gusa iminsi yose. Ukwiriye kuza imbere y'Imana uje no kwishimira ibyo yagukoreye. Raba umunsi umwe ofise no ukwezi gufise iminsi 30, sibyo? Akandabere kingene impamvu mukwiriye gushimira Imana. Ukwezi gufise iminsi 30. Iminsi 30 ndibaza wabuze naho wobura, ntushobora kubura ivyo urya saa 6 ngo wibure no mwijoro. Ashobora kwibura mu gitondo ukabura saa 6 ngo mwijoro karonka ivyo urya. Uriya amafaranga make, basi make dufate kurya 2,000 ku munsi, 2 ubigwijije n'iminsi 30 usanga wariye 60,000. Abo wariye 2 gusa, ariko rero nagiye 5. Rero nagiye 5 ku munsi, canke 10 canke 20. None wowe ufashe ayo mafaranga wariye, ku mwaka dufate ko wariye 720. Umuntu wese n'umwana mutonya, nta mwana yojya munsi y'2,000 ku munsi. 720 ku mwaka, awariye 2,000 yonyene ku munsi. Ninda tigera ajya saa 6 muri mwere, ajya mu ijoro gusa. Aho nukuvuga ko ku munsi dushizemwo injya ujya, tugashiramwe amazi unwa, tugashiramo amabisi uriha, ku munsi washobora gusanga wakosomye 10,000. Wowe none urabihemba? Ni bake babihemba. Akora 10 ku munsi, ni bake. Urabihemba? Ariko ku munsi Imana irakugaburira 10,000. Uri 10,000 ku munsi ni 300 ku kwezi. Tugwijije n'umwaka wose ni 3,600,000. Wariye umwaka wose utarima, udakora. Muranyumva? Nimba ufise nk'abana 5, nimba muri 5 mu rugo, fata 3,600,000 uzigwize n'abantu 5 mu rugo, mwari 18,000,000 ku mwaka. Wewe warazikoreye? Fata rero imyaka 20 cyangwa 30 yeze mubayeho gutyo, wari amafaranga menshi avuye mu biganza by'Imana. Aho nitwashizemo ivyambagwa wambaye, aho nitwashizemo amafaranga wivujemo, tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana, tuyizamura icubahiro iyo Mana. Miliyoni nyinshi cyane. Nimba mumaze imyaka 10 mujya, fata 18,000,000 tuzigwiza imyaka 10. Na abayangahe? Saka 30 miliyoni mujya kubera Imana. Amimana wewe waraturinze, uturinda
umujinya wa Satani. uturindira muri isi ishaje uraturinda ntitwapfa amimana Amimana wewe waraturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri isi ishaje uraturinda ntitwapfa ishimwe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ishimwe ni ryawe ishimwe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu haleluya asante Yesu amimana wewe waraturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri isi ishaje uraturinda ntitwapfa ishimwe data ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu komera amashyi umwami komera amashyi umwami niki watanze mwana w'Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwana niki watanze mwana w'Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ujye ushima uwo mwami haleluya shima Imana reka dukorere Imana numva narengewe n'imirimo y'Imana numva narengewe n'ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu reka ufate ishikanwa ryawe dukorere Imana hanyuma mvuge ijambo Imana yashyize ku mutima gato protokoli dufasha abakeneye envelope zo gutanga ikigira cumu babahe envelope mushyiremo ikigira cumu hanyuma abe dusenga amashimwe n'impundu ibihamwe amashimwe n'impundu amashimwe n'impundu ibihamya Imana amashimwe n'impundu ibihamya Imana amashimwe n'impundu ibihabwe Yesu amashimwe n'impundu ibihabwe Imana amashimwe
Mana ndasengeye umuntu wese cyagiye gutanga muri aka kanya, imitima yacu irakingutse kugira ngo ikore. Turibuka ko ibyo waduhaye ari inyungu zavuye mu rukundo dukunda. Mwami ndahezaga umuntu wese agiye kwitanga agatanga igira 10 ishimwe ishikanwa mu buryo butandukanye agiye kuritanga. Muhezagire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Napfuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Napfuye ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Napfuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byatanzwe n'Uwiteka. Napfuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byatanzwe n'Uwiteka. napfuye Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byatanzwe n'Uwiteka. usome ijambo gatoya, tuvugane gatoya ijambo riri mu gitabo cy'abami ba mbere. Abami ba mbere igice cya 22. Abami ba mbere igice cya 22 umurongo wa 3 haravuga ngo maze umwami w'Abisirayeli abarira abantu biwe ati hajya nimuzi yuko Ramoti Gileyadi hari ahacu, natwe tugapfa kwihorera ntituhagobotore umwami w'Abasiriya. Mwabonye? Maze umwami w'Abisirayeli abarira abantu biwe ati hajya nimuzi yuko Ramoti Gileyadi hari ahacu, natwe tugapfa kwihorera ntituhagobotore umwami w'Abasiriya. Niri jambo ry'Imana ashaka ko tuvugana gato iminota mikeya hanyuma duce dusenga. Haleluya. Iyi ndwi turimo ni ndwi y'amasengesho. Tuzotangura amasengesho ku wa 5, ariko umenye ngo intumbero niyo kugobotora tukaka satani byacu, tukaka abadayimoni byacu, tukaka shetani byacu, tukamunyaga tukabimwaka. Arabifise ariko si gwiwe, ni byacu. Haleluya. Iyo umuntu aburanira ikintu ciwe aba yumva afise icizere, nanjye ndo afise icizere ko ibyo tuzoburanira muri ino ndwi tuzobironka kuko ni byacu. Byacu. Wewe tacu ufise satani yagutwaye uze wirekere kuza, ariko ukaba ufise ikintu uzi satani yagutwaye wari ufise cyari cy'umumaro ku buzima bwawe akaba yarakigutwaye, iyi ndwi uragisubizwa. Uragisubizwa nta nkeka. Amen. Ariko ugire ukwizera, ukwizera. Satani ari nibyo adutwara amahoro akadutwara umunezero. Paulo yaravuze ngo ndabivuze ubugira kandi ni munezero, ariko Satani akaza akadutwara umunezero wacu tukamu buzima bwo kwidodomba, kamu buzima bwo kwidodomba. Kwidodomba si umugabane wawe, ariko gushima ni wo mugabane wawe. Ngo hajya nimubona yuko Ramoti Gileyadi cyari gisagara cyacu,
natwe tukakireka bakakijana, kubera kureka ibyawe bikagenda ubibona, kubera kureka ibyawe Satani akabitwara uri kurareba. Haleluya. So kumwinginga ahubwo nukugira isengesho ritanga itegeko. Umuntu afise ikintu cyawe uramwinginga ngo urumva ngo ubona wokima, utanga itegeko ukavuga ngo iki ni canje kisubizo gishe mu biganza byanje kikagaruka. Ariko ni wajya mu bintu byo kwinginga, no si cyo kwinginga, ni gihe cyo kwaka Satani ku nguvu ibyashaka bigarukana. Ahabu abwira Abisirayeli, arababwira ngo ariko hajya nimubona ko twasamaye, nimubona ko twasamaye tugapfa kurekera Ramoti Gileyadi mu maboko y'Abasiriya kandi Ramoti ari yacu, kubera iki twaretse tukarekera kiriya gisagara abantu atari cyabo. Haleluya, haleluya. Ukwiriye kumenya icyo Satani yagutwaye icyo aricyo, kuko Satani utaramumenya ngo umenye n'ibyo yakunyaze ntushobora kubigwanira. Ari igihe umuntu agenda yibaza ngo ibintu bimeze neza, yibaza ngo ibintu biratumbereye, kumbe Satani yaramwivye urukomba amazi, namenye ko yibwe. Manjugire neza, utarasobanukirwa ngo umenye aho ingorane iri, umenye aho ikibazo kiri, numenye n'ingene ugwana. Haleluya. Undi ukeneye kubohoka k'umuryango wawe ubohoka, kugira ngo uwusengere ubohoke. Suvuga ngo urumva ngo Mana ngo tabara umuryango wanje, ngo Mana bohora famiye yanje. Ubanza kuja mu mateka ukamenya umuryango wawe uburyo warubayeho, ukamenya basogokuru bawe ingene bari babayeho, ukamenya n'Imana zabo bakurikira izarizo, ukamenya amasezerano bakoze. Ivyo wabimenye usambura amasezerano bakoze ugashira amasezerano mashasha. Ariko yuko yakubita mu kirere ibishoboka. Haleluya. Iyo turiko turakora deliverance abantu, fata ngo ndiko nakora deliverance narahishurirwa ngo umenye ikibazo cawe, biragorana ingene ubohoka. Ariko iyo mishuriwe nkamenya icakuboshe ari ibintu vyapfiriye, nkamenya ingwara ahaniri no kwa muganga. Iyo umuganga amenya ingwara y'umuntu agwaye, haba ari amahirwe ibice 90 byo gukira, haba ari amahirwe yuko aguha umuti ugakira. Mukobwa wa Yesu, wowe uri kurara abahanze kurikirana ijambo ry'Imana hanze cyangwa uri kurara muri eglise? Wowe uri hano umugabo amaso ari hariya hanze, podium iri hanze kwe. Nuko nyine Satani asamaza abantu, akaba ari ijambo ryagiye rivuge. Undi iyo tuvuga amajambo ntabwo mukwiriye kuyafata nk'amajambo arengana. Urumviriza ijambo wumvise ari ryawe, ukarifata ukarikorerako, ukarisengeramo. Takunda abantu bandika, kwandika ni byiza. Abantu baze kwandika ni bande? Bagira uko bazi kwandika, baciye ku ntebe y'ishuri, bagezeho mu wa gatatu wa primaire. Bagire guki kuva muri primaire kuzamuka, zamura ko mutaduza ni mu ndabire. Ninde yazanye agakaramu n'akantu ko kwandika? Nagire guki ariko arandika ni mu ndabire. Mutegerezo kunota, gufata amanote. Bakozi b'Imana, mutegerezo gufata amanote mukandika ijambo ry'Imana. Ikintu wumvise kigufashije, kijya wumvise kigufashije, wumvise ari kwawe, ukacandika ukarihindura isezerano ryawe. Haleluya.
akabahamagara muri seminari akababwira ati muzoze ejo hari seminari mutashe ni 20,000 muzoze muzanye amakaye. Ako iyi seminari menga nagacira igira. Ariko nimba ari amaseminari ya mbere yari nariko ndumviriza, je nkunda kumviriza abakozi b'Imana, numva ko bafise ijambo by'ukuri nangire shobora kugira ico rimfashije rikankura ku kibanza kimwe rikangeza ku rindi. Hanyuma nariko ndumviriza umukozi w'Imana ahagurutse umuntu aravuga ati uyu muntu mubona yaje hano muri eglise, nariko nkurikirana kuri YouTube. Uyu muntu yaje ngaha muri eglise araheze nk'imyaka nka 20 gutyo. Yaje muri eglise ari umwana mutoya akora nko kuri kamera, aba bahungu mbona bari kuri kamera hano. Kwanza ntiyaranabizi byo gukamera, kwari ukuza akwega amatsinga afatira bajya bari kuri kamera babimenyeye. Aza muri eglise mugabo akunda Imana, akunda na eglise, aba muri ivyo bintu. Aravuga ngo muri iyo myaka yose amaze muri eglise, ubu isa Imana yaramuhezagiye, afise televiziyo yiwe, afise na radio yiwe, kandi avyigiye he ahanye naje rindi shuri yagiye kwiga. Avuga ngo afise televiziyo na radio yiwe. Haleluya. Babigishije inyigisho ziterambere ngene biteza imbere, azishira mu ngiro. Muravyumva? Rero mukwiriye ijambo ryose rivuzwe mu nzu y'Imana, naho bari bajya abana batoya bariko bararirimba, ifoke wumviriza ijya ndirimbo baririmbye, abari impamvu bayiririmbye, abari icishatse kuvuga ku buzima bw'umuntu. Nta jambo rica hano kubera iki bajya baririmbye ziya ndirimbo n'indirimbo bazi ngene zingana, haba harimo message Imana ikuzaniye. Haleluya. Raba amajambo ari muri Bibiliya ngena ngana n'iri jambo dusomye muri aka kanya, nirinye n'Imana yabonye ko ari ryo rikwiye gukiza ubuzima bwawe. Ukwiriye kumenya, ukamenya famiye yawe, kuko kwa gatanu tuzokwinjira mu gusambura neza, twinjiye mu bicaniro, mu buzima bw'abantu, mu mibereho y'abantu, ubuzima abantu babayemo, duhanurira ubuzima bwanyu. Ariko nawe nayitaca Imana yovuga mu buryo bugaragara ngo iguhagurutse kuvuge ko, nawe wivuge ko wewe ubwago kuri iyizi, wewe ubwawe wihanurire, wivugishwe ko, uvuge ngo ubuzima mbayemwo ntibunkwiriye, ntibumbereye, ndabwanze. Ni wabwemera ukabukunda, uzobubamwo maisha yako yote. Haleluya. Ni wabwemera ukumva nibwo ubuzima bwawe, uzobubamwo urinde usaza. Kandi Imana yarakuvuze ko ibintu byiza, Imana yarakuvuze ko amasezerano meza, ariko utaramenya aho ikibazo kiri, ntushobora no kurondera umuti wacu. Uyu mugoroba ndashaka ngo Imana ivugane n'imitima yanyu. Nejo kuwa kane Imana ivugane n'imitima yanyu, ibibutse famiye zanyu. Nimba utanazizi uraba umuntu wobaza mu muryango ubate mbwira amateka makeya ya famiye ziwacu. Haleluya. Mbwira amateka makeya y'umuryango w'iwacu, hanyuma ibishoboka uvyandike ku rupapuro. Ibyo bagendeyemo bitagira umumaro uvyandike ku rupapuro. Nimba baraterekera uvyandike ku rupapuro, ariko uvuge ngo ngomba kubizana imbere y'Imana. Nimba bararoga, ega beshoka twatwabe mu miryango iroga, ntushobora kuvukira mu muryango waroga waja gukinda ngo hezagirwe, ntibikunda. Ukabimenya ko iyo famiye yanyu harimo abapfumu n'abarozi, uvyandike. Hanyuma kwa gatanu tuzitandukanya n'iyo myuka iyo dukomoka, hanyuma twakira ubuzima bushasha. Mana ya famiye tuzibohoze. Ukumbura avuke mu muryango bidakunda kushobora gutera imbere, ari imiryango bidashoboka nawo kwiruka. Barasinya amasezerano na Satani ko bazoba baje babandi, ko bazoba baje bazoba bakozi babandi. Uzosoma Bibiliya mu gitabo cy'abacamanza muri Yosuwa, Bibiliya tubwira ngo
abagibeyoni basinye isezerano babwira Yosuwa, baramubwira ngo twemerere tuze tube abaja banyu, twebwe n'abana bacu n'abazodukomokako tuze tubabera abaja. Ushaka gukomera kandi so wawe asinye isezerano ko muzoba abaja. Ibyo rero utarabimenya ngo umenye aya masezerano basinye, naho kwiruka iyo mwemu ya sogokurira kugarukana, iragukwega, uriruka ikagukwega. Sogokuru wanyu yapfuye asinye isezerano ko ata muntu n'umwe azorongorwa ngo amare imyaka 10 cyangwa 5. Wowe ukagenda ngo nuza amasezerano yasinye. Barasinye isezerano ko umuntu wese azubaka imyaka runaka nikwira urugo rwe ruzosambuka. Ibyo rero utabizi ngo Imana ibiguhishurire. Ibyo rero ushobora no kubura umuntu abikubwira, ariko saba Imana iguhe revelation, iguhishurirwa, umenye umuryango w'ahantu wapfiriye. Ntabwo muri ko muranyumva. Abagibeyoni basinye isezerano na Yosuwa, baramubwira ngo dusinyire, turemeye twebwe n'abana bacu n'abuzukuruza bacu tuzoba baja banyu. Muranyumva? Kandabereke icyo jambo bari barabisinyiye kugeza uyu munsi n'abaja ba Isirayeli, kuko n'indahiro ni ikintu gikomeye. Uyu munsi tuzokwikurako indahiro Mana yacu. Ndabwe kwa gatanu mwandika ibintu mugomba kwitandukanya nabyo byose, mubizane kwa gatanu no kwa gatandatu no kwa Mungu. Turagomba kubituririra imbere y'Imana, dutangura ubuzima bushasha mu izina rya Yesu. Iminsi 3 ibi minsi yo kutubohora, yo kutugobotora. Nasezerano ryo kwiga muri hari mu muryango wanyu. Wowe ntiwize, so ntiyize, sogokuru wawe ntiyize, abana bawe ukeneye ko biga, iyo mwemu bayikura yo kwiga. Ariga ageze mu myaka ingahe, uwo mwuka wo kwiga ukaza ukamukogota ukabimukuramo, ukibaza ngo n'ubugaba n'ukutagira ubwenge. Oya, ni igicaniro cyo muri uwo muryango ko ata muntu n'umwe azopfa aronse diplome, ukibaza ngo n'ubugaba afise. Oya, turagomba ngo ibyo bicaniro byubatswe tutahari tubisambure uyu munsi, tubisambure muri uku kwezi, tubisambure muri irindwi, twinje mu buzima bushasha mu izina rya Yesu. Umva narakaye. Amasezerano yakozwe tudahari, dutegeza ko Imana, dusaba Imana yaduhishuriye tuyamenye. Turayamenya. Ngo nshaka kuja muri Amerika, ngo nshaka kuja i Burayi, ujayo nkande? Iryo sezerano iwanyu rirahari. Ngo nshaka kubaka, isezerano iwanyu rirahari. Tugomba, niba ridahari turarishiraho mu izina rya Yesu. Niba ritahari turarishiraho. Amasezerano mabi ahari turayakuraho, dushiraho amashasha. Niba muri ko muranyumva mutere haleluya. Turayakuraho amasezerano mabi, turiyambura izo mpeta twambitswe mbi, twiyambika izindi mpeta nshasha. Mureke nsomere ijambo cyo turusenga. Yosuwa 9 dusome mu izina rya Yesu. Kuri 3 baravuga ngo maze abigibeyoni bumvise ibyo Yosuwa yagiriye Yeriko na Hayi, bagira inama y'ubwenge, baragenda batekera impamba mu magunira y'imishire, baziremeka indogoba zabo n'imikuza y'insato ya vino y'imishire yatabutse isanikiriye. Bambara inkweto z'imishire mu birenge ziteye ibiremo, bambara n'impuzu z'imishire nyene. Bakora imitsima y'impamba yabaye impehe iguye ifira. Nuko baragenda bashikira Yosuwa n'Abisirayeli aho bashagaje i Gilugali. Barababariye bati tuvuye mu ntara ya kure, none nimuduhe isezerano ryo gufatanya natwe.
maze abisirayeli bishura abo bahiwi bati kumbure muri abo tubana, none twohava tugasezerana namwe dute? Babarira Yosuwa bati turi abasabyi bawe. Babarira Yosuwa bati turi abasabyi bawe. Yosuwa arababaza ati murabaki kandi muturuka hehe? Baramwishura bati twebwe abasabyi bawe tuvuye mu gihugu cya kure iyo bigwa, kandi kituzanye ino ni kubw'izina ry'Uhoraho Imana yawe, kuko twumvise inkuru zayo n'ivyo yakoze byose muri Egiputa, n'ivyo yagiriye abami babiri b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni umwami w'Heshiboni na Ogi umwami w'Ibashani yaba ahitwa Ashitaroti. Nuko abakuru bacu nabo mu gihugu cyacu bose baratubarira bati nimukore impamba mugende kubasanganira, mubabarire muti nabasabyi banyu ngo none rero nimubahe isezerano cyo gufatanya nabo. Kandi heraba iyi mitsima yacu twayitekeye kubw'impamba igishushe umusenyene tukiva imuhira iwacu dufashe inzira yo kuza iyo muri, none yarabaye impehe yaguye ifira, kandi n'iyi mikuza twayitekeye mu vino ikirimisha, none raba iratabaguritse, n'iyi myambaro n'inkweto byadushiriye ko kubw'urugendo rurerure. Bariko bababwira ukuri, bariko bababesha, cyari kinyoma. Hari ukuri umuryango wubakiye ku kinyoma, twiye kumenya umuryango ibyo wubakiye ko ibyo ari byo. Ngo maze abisirayeli bemezwa n'izo mpamba batarinze kugisha inama Uhoraho. Yosuwa abasezerana isezerano kuzobana amahoro nabo no kubareka ngo bibereho, n'abakuru b'ishengero nabo barabarahira. Ariko haciye iminsi 3 bamaze gusezerana nabo, bumva ko arabangikanye nabo kandi ko arababangaho nyene muri bo. Nuko abisirayeli barahaguruka bashika ku bisagara byabo ku munsi ugira 3. Ivyo bisagara byari Gibeyoni na Kefira na Beloti na Kireyati Yeyalimu. Ariko abisirayeli bareka kubica kuko abakuru b'ishengero bari babarahiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Maze ishengero ryose gidodombera abo bakuru. Ariko abo bakuru babarira ishengero ryose bati twarabarahiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli, none rero ntitwoshobora kubakakaza, inda tubagire dutya tubareke bibereho, twoye kwihamagarira uburake kugira kubwa yandahiro twabarahiye. Dupfe kubareka ariko tubagire abashenyi n'abavomyi n'ikoraniro ryose nk'uko twababwiye. Murabyumva? Tubareke ariko tubagire abashenyi n'abavomyi b'ikoraniro ryose nk'uko twababwiye. Uko niko abo bakuru bavuze. Maze Yosuwa arabahamagaza arababaza ati niki cyatumye muduhenda mukavuga yuko murabakure kandi murabo ngaha nyene muri twebwe? Nuko rero mwumve umurongo wa 23, mwumve 23 ngene havuga ngo nuko rero muravumwe kubera ya masezerano bakoze. Arababwira ngo nuko rero muravumwe nimuzobura kwama murabaja. Murumva iki kintu? Kuva uyu munsi muravumwe nimuzobura kwama murabaja, mube abashenyi n'abavomyi b'inzu y'Imana. Abo bo babaye abaja beza b'inzu y'Imana yanjye. Bishura Yosuwa batereka twebwe abasabyi bawe batubariye inkuru y'imvaho yuko Uhoraho Imana yawe yabariye Mose umusabyi wawe yuko azobaha iki gihugu cyose no kuzorandura bene cyo. Cyo cyatumye dutinyira
amagara yacu ku bwanyu tugakora dutyo. None rero turi mu maboko yawe, utugire uko ugomba nk'uko wumva bikubangukiye. Nuko Yosuwa abagirira nk'uko yavuze, arabakiza abakura mu maboko y'Abisirayeli ntibabica. Kuri uwo munsi abagira abashenyi n'abavomyi b'ishengero n'ab'igicaniro cy'Uhoraho. Abantu b'Uhoraho azotoranya ko ahantu Uhoraho azotoranya ko kihaba, kandi niko bagikora na bugingo n'ubu, niko bikimeze na bugingo n'ubu, bari cyarabaja na bugingo n'ubu. Kubera iki? Indahiro baraye. None uzi indahiro zakozwe iwanyu, ntuzi amasezerano bakoze ku buzima bwawe, ntuzi amasezerano bakoze igihe wagira uvuke. Kandi iyo bici iyo biva si amasezerano meza, ni amasezerano mabi ku buzima bwawe. Ariko aya masengesho y'iminsi 3 aratubohora, turagira yandi masezerano meza. Haleluya, turagira yandi masezerano meza. Ibyacu biraza kugaruka. Twumvise umukobwa wese yaje gushima Imana hano, ibyabo byari bihari ariko batazi ko bihari, ibyabo byari bihari batabizi, ariko kubera Yesu ibyabo bariko barabimenya. Nawe uzomenya ibyawe, uzomenya umugisha wawe, uzomenya amasezerano yawe, uzomenya ubutunzi bwawe ahantu bwanyegejwe, zobimenya. Imana izobiguhishurira. Semeni haleluya. Indwi n'indwi yo gusenga, Imana igahishura ubuzima bwacu aho bwononekariye, ikatwereka n'ikibanza bukwiriye gukiriramo. Ndumva nkeneye kumenya famille yacu ibyo yagenderamo, ndumva nkeneye kumenya amasezerano data yakoze, hanyuma nkora amasezerano mashasha ndayakorane n'Imana kuri iki gicaniro cy'Imana. Baba yabaja ubuzima bwabo bwose. Haleluya. Yosuwa ngo igihe bafashe Yeriko yashizeho isezerano, aravuga ngo iki gisagara umuntu azokwiyumvira kucubaka, akishyiraho fondation azobura imfura yiwe, imfura yiwe izocipfa. Haleluya. Ngo akazobandanya kubaka ashizeho sharupante, agiye gusakara azocabura umwana wiwe w'umuhererezi. Yosuwa arabivuga, abivuze arapfa, ariko asiga avuze ijambo rikomeye kuri uyo muryango, kuri ico gisagara, asiga kivumye. Haleluya. Cyo gisagara cyaravumwe ku buryo haheze imyaka 400 ngo umwami umwe wa Isirayeli yari yaribagiye amakuru. Imyaka 400 irenga araza ngo yubaka urufatiro rw'ico gisagara, ngo agubatse umwana we w'imfura arapfa. Hari abantu tubura mu miryango tutazi bibishe, ariko bishwe n'amasezerano yabayeho muri iyo miryango. Ukabona nakarakenyutse aragiye utazi ikintu kimwishe, ukibaza ngo n'urufungu rw'abandi, ahubwo n'isezerano rimucanye. Turagomba gusengera imiryango yacu, tuyishirireho gasopo, dukure amasezerano yakozwe, dukureho inama zakozwe. Ukabona muri uwo muryango abantu nibaramba, abantu nibamara imyaka myinshi, kibaza ico bivako n'amasezerano yakoretse. Nta muntu yubaka inzu nziza, nta muntu agira amafaranga, nta muntu agira n'amasezerano mabi. Isezerano ryose ribi riri ku buzima bwawe turagomba kuhora arikuraho. Ariko nawe ukwiriye kumenya amakuru. Haleluya, haleluya. Ndabatangarije kwiyindwi n'amakuru utazi
imana izoyakumenyesha, imana izokuvugako, ikubwira amakuru y'umuryango wawe, ikubwira amakuru y'umuryango wawe, ikubwira amakuru y'ubuzima bwawe, ikubwira abakwiciye ubuzima, ikubwira abakononeye kazoza, wubake fondasiyo nshasha y'ubuzima. Ndabinginza aya masengesho tuyabemo kandi tuyisonzesha. Age tugira abantu kwisonzesha, abantu bagakora amanyanga, bagakubita amakorosi. Niba kubita ikorosi ntuzoba uhimye jewe, niwe uzoba wihimye. Ndakubesha wewe, nukubita ikorosi bikakonanira gusenga, ntuzoba uhimye jewe, uzoba uhimye wewe ubwawe, uzoba wiyigiriye nabi. Twavuze ko ari amasengesho yo gusenga twisonzesha tutajya. Turagomba ngo imana ivuge. Turagomba mwaya masengesho imana izivuge, isubire ku itanguro ry'ubuzima, isubire ku itanguro ryo twavuye, isubire ku itanguro ryo twakuriye. Haleluya. Twigeze ngaha igihe kimwe gusengera, hari umumama avukana na madamu, twaramusengeye igihe kitari kinini, kitari gito, turamusengera biranga ko akira. Yari afite ikibazo cyo kuguru, biranga ko akira. Senga wapi, nagera muhira ngasenga, none imana iranyumva cyangwa nabiri kiranyumva. Imana ariko gomba umara amazi kwe, imana uramara amazi konzo utigera umara amazi. Turasenga, ajya kwa muganga, baracisha mu radio ati nta kibazo tubona afise, kuguru kumumereye nabi. Ariko umunsi imana ihishura ikerekana ibyabaye ku buzima bwiwe, ubu ni muzima, ubu ni muzima, nukuri ni muzima, yarakize. Kubera iki? Imana yahishuye, imana yerekanye ukuri. Ndagomba mwaya masengesho uzoze witeguye kwakira ikintu imana izovuga ku buzima bwawe, kandi icyo imana izovuga uzucizere n'ukuri kw'Imana. Uzucizere kuko ibyo imana izovuga mwaya masengesho ni kibiriraho bizohita biba. Imana tubiye kigiye gukorora amadolari, igiye gukorora ibiki. Numvise amakuru ngo byatanguye, amadolari yatanguye gukoroka. Imana ivuze igeze kurangara 4900 igeze kuri 5000. Mugo mumenye ko ryari rigeze ku 7200. Imana ni imana y'ibihe, ni imana ikorera mu bihe. Uzumenye igihe cy'Imana no kukigenderamo. Twozamura icyubahiro ku mwami wacu Yesu. Nukuri ndabisubiyemo ndi hano kuri iki gicaniro. Ibitoro mubona bidahari bigiye kuboneka no kuri Imana. Byose ndabivuga oya, ndumva mfise icyizere cy'Imana yavuganye nanjye. Naho tubona menga kabaye bigiye kongera kuba umusesekara kuko Imana yarabivuze, ibivugiye kwa kino gicaniro kandi niyobeshera hano. Amadolari aracamanuka, ikeneye kuyabona ku 1000 cyangwa 500. Birashoboka. Muri Mozambique idolari imwe ivunja amafaranga 70. None se igihugu nkatwe idolari natwe ivunja 5,000. Cyangwa aje hejuru. Kwiriki byose birashoboka. Haleluya. Cyangwa aje hejuru. Rero wumve ko iki ndabinginze mutumira abantu
ari umuntu wigeze kuvuga ngo niko mubwira abantu ngo mubwire abantu baze ngo ni prophesy ngo muhamuzi iby'Imana iza kuvuga. Turabizi twavuganye nayo. Twavuganye nayo dufise amakuru. Dufise amakuru. Kandi nkibi nkunda kubivuga hano. Ndakubuno babwira ati hari umushitsi yavuye Nigeria. Azoza abantu muze musidukane niyo. Yavuye ngo hari umuhanuzi yavuye South Africa. Hari umuhanuzi yavuye mu Cibitoke. Yavuye mu Rugombo hari. Hari umuhanuzi ava muri mwebwe kandi agiye guhanura n'ukuri. Hari umuhanuzi. Imana yarateguye abahanuzi. Yo kwafisha ajya kwibarabara ngo ari umushitsi yavuye ana akomeye muzoye abantu bose dukana niyo. Genda mubwira abantu uti hari umuhanuzi ajya haruguru ku Musaga agomba guhanurira amagufa yumye, agomba guhanurira ibyapfuye. Nashize kari aka video kuri YouTube, kuri Facebook. Barantutse barangesheje. Barantutse abantu barangesheje. None ko mvuze none nta kibi navuze. Bo kirindira bakaraba. Bibiri uvuga ngo ubuhanuzi bwemegwa iyo bwagize gute? Bwashitse. Borindira. Botekana bakarindira. Ibitutsi bitagira uko bingana. Ariko ntawe wozibira Rusizi bantu b'Imana. Ntawe wozibira amazi. Ubushobozi Imana igiye kugushiramwo n'ubushobozi butazibirwa. Ibyo Imana igiye gukora n'ibintu bitazibirwa. Ibyo Imana igiye kukugururira nta murozi yo bishobora, nta mupfumu yo bishobora, nta munyamayaba yo bishobora. Imana ariko mw'abantu mwe mwozamura haleluya. Ibyo Imana igiye gukora birakomeye. Birakomeye. Ndagutangariza wewe bya paranganye. Famiye yanyu yaparanganye. Famiye yanyu atahana namwe ipfa yarageze. Biciye mu ijambo tugiye kwatura. Oh sema haleluya. Sema haleluya. Ibintu bigiye kugira gute? Guhinduka. Haleluya. Genda mwandike. Usaba amarondiza amateka yiwanyu. Ibyuzu vyandike. Ushire muri envelope. Haleluya. Mubisana imbere y'Imana. Tubisenge. Ega birakora. Ari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo ariko ngo kwigigiye cyose mvuga ngo muzana ama envelope ngo muce imitwa. Ngo niyo twazanye itarishu. Na gicaniro kitagira ikimazi. Kijya n'ikimazi tuzozana ku gicaniro. Haleluya. Tuzotanga ikimazi imbere y'Imana. Tuvuga ngo ibintu turabizanye nk'ikimazi. Turabizanye imbere yawe. Mwiyi minsi 3 tuzobipfukamako. Semeni haleluya. Sema haleluya. Nukuri. Tutegerezwa kugira ikintu dusengeye mwaya masengesho. Tuze tuyasozere tukibonesha amaso. Tuyasozere tukibonesha amaso. Munzanira ama envelope. Aba protocol. Bwana sifiwe. Munyarutse. Mugira mbio. Twihute. Wizere. Hari umuntu ari mwari noteraniro no maze guhanurira ikintu akakibona. Cyangwa hari umuntu no banarahanuriye uwo bicaranya akabona ko ico kintu cabaye. Akabona ko Imana ikivuze igikoze. Arimo. Iyi ndwi Imana igiye kuvugana nawe. Kandi ivyizovugana nawe izobikora. Izobikora. Izi nizokira abantu nini. Umuntu wese aragenda ashiremo imitwaro yiwe. Uvuga gute sinzi ko no yita imitwaro.
ariko n'imitwaro nibyo. Genda wandike ibintu byerekeye famiye yawe, byerekeye umuryango wawe, ibyo woba wibuka famiye yanyu yoba yaragendeyemo cyangwa ibyo woba waragendeyemo wewe bimeze nk'ibicaniro byubatse ku buzima bwawe, amasezerano yoba yarabaye umuryango wawe, wandike nk'ugwete uvuge ngo nditandukanije n'ibi bintu data yakoze, nditandukanije n'ibi bintu sokuru yakoze, nditandukanije n'ibi bintu mama yakoze, nditandukanije n'ibi bintu ababyeyi banje bakoze, nditandukanije n'ibyo umuryango wanje wakoze, ibyo bene wacu bakoze. Uvyandike nk'ugwete ushire muri iyi envelope. Tuzobisengera kuva kuwa gatanu, tubisengere kuwa gatandatu, tubipfukameko kuwa Mungu. Nitumara tuzobitwika, tuzobiturira. Murize tuzobiturira kandi bizosha. Tori envelope genda ushiremwo iyi envelope uvuye ku gicaniro, uyijane ushiremwo iyo mitwaro yawe. Umuntu wese atora envelope yiwe, nawe utorera undi. Uragenda ushiremwo ivyo bibazo vyawe, ushiremwo n'ituro ishikana, shiremwo ishikana apana gicana majana 5, shiremwo buri guhera ku 5,000. Niba utazi no kwandika uzurondera uzi kwandika kwandikira. Muzanire izindi envelope ndibaza ko muzanire envelope. Amen. Nukuri tuzobisengera iminsi 3. Abataratora ni mwebwe musigaye, reka muhaguruke tube turasenga neza ko bazaba bazizanye, duce tubaha duhejeje gusenga. Mugumahe nyene, mugumahe imbere ntacu, dusenge muri ngaho imbere, twese dusenge, ishengero ryose duhaguruke dusenge. Kumbure abandi batari hano tuzobaha ama envelope kwa gatanu no kwa gatandatu. Abandi batari hano abazoza kwa Mungu nabo sinzi ngene bizogenda. None nama simplice na envelope zihari aho ku mabutike, na envelope zihari. Nijuri mbere y'Imana fisumu namvugira umurezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Si yuko nziko mu mutima handitswe izina ryanje
iyo satani gutorera umuntu ataje nazayitore umva kene gutorera umuntu ataje banzureke tureka abandi azindi sawa, reka dusenge abandi muzobatorera kwa gatanu kumbe batazoba byakunze ko baza, ariko bishoboka muze mubabwire baze kwa gatanu kwitorera envelope ko tuzobifatira umwanya wo kubisengera kwa gatandatu, dufata umwanya wo kubisengera no kwa Mungu murabizi ko ni special. Haleluya. Ni kuva mu gitondo kugeza ni mugoroba tuzorira yo twasigaje akimana ikora ikintu kwishengero kuri twebwe ku gihugu ku miryango yacu tubone ibintu bihinduka. Reka ndababaza, mukeneye ko amasezerano yanyu Imana ibaha azoribwa n'abazobakomokako baze bagiye byasigaye? Tubanze twumvirize ingene Yesu agira neza. Ariko ya modoka yanjye zibona umwuzukuru wanje apana yari kare nagiye kuraba umuntu, yari umuntu nyene w'umubosi ndakijijwe, umuntu nyene w'umubosi mugabo ndakijijwe. Ngiye kumuraba ngenda nanifise ibintu umuntu mu gasakoshi mfise na costume, arambwira ati none urishagenda n'amaguru? Numva aranjomvya agashinge atoya no kuri pasiteri turishagenda numva aranjomvya akantu. Rero turashaka ko amasezerano Imana yaduhaye tuyabona, by'Imana ivuga ibya bugufi duhitira tukoza kamaboko, duhitira twakira mu izina rya nde cyaye. Nimba Imana niya kuvuga ko mariage apana mariage mu myaka 2 imyaka 3 mu mezi uhita ubona fiance acaza mu buryo bwihuse. Niya kuvuga ko umva ikintu Imana izovuga muri nondo wumve ko ari ikintu cya bugufi cya hafi, uzohitira ubamwo, uzohitira winjira n'ukuri kw'Imana. Turabika amasezerano tuyabikira abana bacu bazoge mugabo twabanjeje natwe kujyako. Haleluya. Mugenderere izo envelope mushiremwe imitwaro, hanyuma dimanche nibinashoboka niba ufise ikimazi uzutangure kugishiramwo kuva vendredi, mugabo envelope tuzoyitora dimanche ushiremwe ikimazi bijyamana binyengeterane nk'ifu n'amazi. Sha nukuri Imana yo mwijuru ikora igitangaza. Kwani ntambara n'iburi ufata ikimazi
uko ushoboye, nimba ari 5, niba ari 10, niba ari 1,000, uko wumva Imana igushoboje, ariko munsi y'ibihumbi 2,000, 3,000, aho yasenga Imana igwi kimazi gifadika kivuga. Yego n'ikindi cyose kiravuga mugabo, hari ikintu ukora ukumva nawe ko ari ikintu cyagukoze ku mutima, cyaguhombeje, cyagize icyo kiguhombya. Sikora ko Imana ikeneye amafaranga naho akeneye mu bwami bwayo, ariko irakeneye ko natwe ibona ko dukoze ikintu atari ikintu gisanzwe kiremeye, wumva ko nawe cyari kigufitiye umumaro mu bwami bw'Imana. Muzamuri ibiganza ndabasengere. Data, mu izina rya Yesu ndasengera abana bawe, ndabasabiye umugisha mu izina rya Yesu, ubahezagire. Wavuze ko ugiye kugobotora ibyacu bikava iramoti, mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ishengero, urihezagire, uryugururire, uricira inzira Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye aya masengesho azakora iby'ubwumiza, abantu baze bumigwe na Satani aze yumigwe, n'ikuzimu baze bumigwe, abarozi bumigwe, ababanyi bacu bumigwe. Ibyo uzoba ukoze mw'aya masengesho ku bwacu, urakoze Mana, ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Mujyana umugisha w'Imana. Abantu mwemeye intebe, mushishikare gukora kiya gikorwa kugira ngo dushobore kugura ziriya ntebe. Abayazanye murashobora kugenda muyasize.